Ndabaramukije cyane mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Nitwa Ndizeye Christophe. Imana yangira ubuntu mperuka kugira mariage vuba. Imana nishimwe cyane. Hanyuma muri presentation sanzwe nkora muri Limitel, narahejeje université muri campus Kiriri, nkora mu vya supervision muri centre d'appel. Yesu nashimwe. Hanyuma fisi ntahe nifuza ko nushaka kubashingira intahe vy'agakiza. Ego hanyuma intahe yanje iri divisée en 4 parties. Mu ntango ni mu gihe tukira abapagani, Yesu nadufashe. Ico gihe rero hari muri Makamba Nyanzarake ahantu hitwa mu Rubindi. Nakuriye mu muryango w'abapagani, abantu batizera Imana, hari ahantu abapfumu bakomeye. Yesu natugirire neza. Ariko ubu nizera Kristo Yesu umwami wacu. Ico gihe rero baraduca indasago buri mwaka mu ntumbero kugira ngo bashobore kudukingira. Hanyuma akagera igihe bakatubwira ati nimuje ku ruzi, ukaca winjira mu kiyaga Tanganyika ukacumira kabuye. Ibi byose byari byumviro by'abadayimoni kugira ngo bashobore gukingira. Ariko rero ico gihe twabana na nyokuru, niwe yari umupagani ateye ubwoba cyane, yari umupfumu akomeye, kuko abapfumu bava mu bindi bihugu bagashika hajya nyine muhira. Ariko rero bene data nababwira ikintu kimwe, turafise Imana yo mwijuru nituma umuntu abaho. Uno munsi ndiho, ariko nyene yamaze gupfa, naho yamire tutuye. Imana nidufashe. Hanyuma rero muri 93 igihe c'intambara cyo duhungira Tanzania, turabayo ico gihe cyose, kandi ico gihe cyose nta sombe umurara hamwe n'amateke ntavyo twashoboye gufungura, byari miziro. Hanyuma rero turavayo muri 98, tuvuyeyo muri 98 dushishika muri yo nzira. Hanyuma muri 99 bivaye n'intambara cyo tuje Nyanzarake mu Giswahili. Hanyuma rero bivanye n'ukuntu papa yafise igipe amatara ba mu mazi, yafise abagenzi ba mizirima, aca arinjira mu kimizirima. Amaze kwinjira mu kimizirima cyo tuba obligé twese ko twosha twinjira mu kimizirima. Imana nidufashe. Hanyuma urabizi yuko uteza kucurahira, kavuga ati ndarahiye nemera yuko Imana ari rudende, Yesu Kristo ko atari Imana, ko atari umwana w'Imana, ariko ko ari intumwa, kandi ukemeza yuko Muhammad ari intumwa y'Imana. Yesu nadufashe. Ivyo rero twaca tubirahira ugize uku. Turakurira muri yo nzira nyene y'ikimizirima. Les 5 prières twarazisenga chaque fois mu gatondo saa 6, saa 9, 12, saa 1 z'ijoro. Imana nidufashe. Hanyuma rero turashishikara muri yo nzira, bakatubwira yuko umuntu niyizigama igihe amaze gupfa akazoduga mu ijuru, Imana imubika ibintu bikomeye. Yamubikiye etage nziza, izo birimo abagore beza bitwa Hurline. Imana nidufashe. Hanyuma tukabishira mu kwizera, kandi mu kwizera tukizera yuko Yesu Kristo azova mu ijuru akazoza ku isi, atazanywe no kugira ngo ashe gutora abatoranijwe, ariko azoza mu isi arongore, hanyuma vyare acapfa, umuhero ubone kuboneka. Ariko twe twizera yuko Yesu Kristo azoza, hanyuma amaze kuza azobazanywe no kugira ngo ashe gutora abatoranijwe. Yesu natugire neza. Bibiri ivuga ngo niyo jambo ryamfashe cyane, iri muri Yohana igice cya 14 uhereye ku murongo wa mbere. Haravuga ngo nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanje munyizere. Imuhira kwa data ari amazu menshi, kandi yabatariho mayiko ndababibabwiye ko ngiye kubategurira hanyu, kandi ko ngiye kubategurira hanyu nzogaruka kubajani wanje, kugira ngo ahondi namwe abariho muba. Toma aramubaza ati mbega mugenzi tubwire yuja. Yesu aramubwira ati ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzoshika kwa data ntamujanye. Yesu nadufashe. Hamare tukurira muri yo nzira nyene, tukaje mu musigiti. Haragera igihe rero muri 2008 naramfise umu professeur yigize kunyigisha, umupatiri yari umugenzi, kubera naciga nkamuramutsa amahoro patiri n'icubahiro, acarankunda. Hanyuma rero acarambaza ati mbega muri ubwo buzima bw'ikimizirima ububona gute?
ariko nsubiye inyuma harageze igihe niga mu mwaka wa 5 ndyamye mu ijoro nca mbona ngiye gushikanira Imana ishikanwa mfise inkoko. Hanyuma rero nca mbona Yesu Kristo yambaye impuzu zera mu ruhongore rw'intama. Ndavuga ati mwami ndifuza kwinjira mu ruhongore rwawe. Aca arambwira ati ntiharagera ihangane. Hanyuma nca mbona umuryango w'uruhongore uruguruye. Nca ndikangura nca ati enjour nzokwakira agakiza. Yesu nashima. Ariko ivy'agakiza sinavyumvamo cyane. Hakagera n'ikindi gihe nkarota inzozi mbona niko nasenda abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo, abantu bapfuye nkabona ndiko nabasengera bakaba bazima. Imana nidufashe. Hama rero kuba muhira twabana n'umushiye mukuru arongwe musigiti w'Inyanzarake, aca arambwira ati wewe ndakuravye ndabona yuko umunsi umwe uzovuba mu Kristo. Cenda twenga. Yesu natugire neza. Hanyuma rero umupatiri aca arambwira ati kana kuroni ikibanza kuri Etesi Kiryama. Aca arandondera ikibanza nca kuri Etesi Kiryama. Hanyuma cenda tangura kwiga. Hanyuma muko kwiga ntabwo nigeze naturi umuntu yuko ngira mve yuko ndu mu mizirima cyangwa yuko ngira mve mu kimizirima. Cyashishikara muri iyo nzira naragenda mu bakatolika nkasenga, nkaja mu anglikana nkasenga, nkaja mu magroupe biblique y'abapantekote nkasenga kugira ngo she kuguta hose numve ukuntu bimeze. Imana nidufashe. Bivuga ngo itanguro ryo kubaka kuri rakomeye ngo ryanditse kuri jambo ngo uhoraho araza biwe kandi umuntu wese yambaza izina ry'uhoraho ave mu kugabitanya. Iyo umuntu atarashika hasi ngo yihane nta gakiza abarakira. Imana nidufashe. Hanyuma rero tuguma ngaho, ariko rero umunsi umwe ncenja muri groupe biblique bako barasenga, undi mwene data niyo yantwayeyo, bariko barasenga nca numva mu ntangwe guhinda gashitsi. Ndavuga ahantu harakomeye sinzosubirayo kandi. Nca nasubira mu ishuri. Nsubiye mu ishuri undi musa arambye nta kibazo ngo tugende. Ndasubirayo ndatangwa kumva ko bitangwe kunjohera bukebuke. Hanyuma ikindi gihe ndi mu ishuri intango y'agakiza kanje aho yahereye ico gihe hari muri 2009. Nca mfata urupapuro natangwa kwandika jewe ndize Christophe Binyanzarake kunuku nahoze ndi mu mizirima ariko nakiriye Yesu Kristo nk'umwana n'umukiza none umuco wa Kristo wakiye muri jewe nandi majambo menshi, ariko ico gihe byose navyanditse mu Giswahili. Hanyuma rero nca muri groupe biblique gusenga. Tugiye gusenga baravuga bati haragira umwanya wo gutanga amashikano. Nca numva ubundi bushobozi muri jewe bunyoblisha gutanga rwa rupapuro. Ndavuga ati ko abandi batanze amafaranga je notanga gutu rupapuro, ariko ndabura inkomezi nca fata rwa rupapuro ndarutwara no muri ya mashikano natanga. Imana nidufashe. Ariko rero Imana irafise inzira nyinshi zo kugira ngo isho kubohora umuntu. Iyo yari ntango kugira ngo ishe kwakira agakiza. Uyo munsi rero bagiye guharura basanga mu rupapuro baca basanga presentation ndize Christophe Etesi Kiryama 2e AM. Bacaraza kundondera barambaza vyagenze gute, ndabiganira vyose ukuntu vyagenze. Bacambye ati none urifuza kwakira agakiza? Ndavuga ati ego me ndavyifuza. Hanyuma ico gihe rero baca barantwa ku mukozi w'Imana ndihana, maze kwihana ndatangura kwiga inyigisho z'umubatizo. Hanyuma ico gihe twari dutangura igice cya kabiri mu ntango. Hanyuma nce ndataha. Maze gutaha sinari bwabatizwe. Wa mushehe nabo tuvukana cyangwa ati akiri ko bampamagara akiri tuje mu musigiti. Ndabati Imana yanje ndapfuye ariko nari mbuzi inkomezi. Yesu natugire neza. Nce ndaja mu musigiti. Ninje mu musigiti nkaca mvugira mu mutima amaraso ya Yesu, amaraso ya Yesu. Bako dutonda ku mirongo. Hanyuma muri ico gihe ajya batangwe kuvuga ati Allahu Akbar nandi majambo. Aca mvuga amaraso ya Yesu. Muganga vuga bukiye kugira ngo ntavabangira nabi. Hamwe bunama bagashika hasi bati Mana minkomezi zo kuva no hano ndabuze inkomezi mu mutima ndavyifuza ko ndabuze inkomezi. Yesu natugire neza. Bimera mwe nuko hakagera n'ikindi gihe kuko ari umupasteri wo muri Libre Methodiste yigeze kuma Bibiliya. Nkafata Bibiliya nkayisha mu gashashe nkacamanuka kwitanganyika hari amabuye nka 11 z'agatondo. Nkagumayo ndira nsenga Imana nkayiririra gose kugira ngo isho kuma inkomezi zo gushoka kurinduka. Shingira ntaye Yesu Kristo vy'ukuri ko nakiriye agakiza vy'ukuri. Biba mwe nuko igice cya kabiri kirahera ndaduga kuri Etesi Kiryama. Cyashika mvuga ni nukuri je nibikimbere yuko noshobora kubandanya nigi gice inyigisho z'umubatizo kubera narinje mu nasuye kandi mu musigiti. Mukozi w'Imana aransengera. Cyavuga ati reko kubwivye kanegere bene data ndatangura kuja
muri korali ndaba n'observa gusa ukuntu bategura hama bacavuga ati rero turafise inyigisho turafise umunsi tuzofata wo gusenga kugira ngo twuzure ubushobozi bwa mpwemu yera. Yesu nashimwe. Nanje natangura gufata amasengesho ndisonzesha ndavuga ati Mana ndakwinginze uzombatize muri mpwemu yera. Yesu nashimwe. Hanyuma rero hagira itariki 23 z'ukwezi kwa gatanu. Izo tariki sinozibagira. Uyo munsi rero tuca turagenda mu masengesho turasenga naje ndirira Imana Mana ndakwinginze urabizi ko tankomeza imfise nakeneye kurinduka kugira ngo sho gushinga intaye by'ukuri cya numva ubushobozi bw'Imana bwurukira muri jewe cya numva nuzuye umuriro wa mpwemu yera. Yesu nashimwe. Hanyuma rero itariki 30 zigeze cya tuja kubatizwa ku Ruzira. Imana nidufashe. Hanyuma rero nce ndataha muhira ntashe muhira ndavuga ati sinzosubira ndavuga nti sinzosubira kandi mu musigiti kuko namaze kwakira mpwemu yera kandi namaze kubatizwa mu mazi menshi. Yesu nashimwe. Hanyuma rero maze gushika muhira nasanze hari umunsi mukuru. Uwo munsi mukuru umushe mukuru yarafise umunsi mukuru yarasohoye umwana acarambaza ati we akili tulisikia kuwa umekuwa Mkristo ni kweli twarumvise yuko uzomaze kuba Mkristo babita ngo mritad wamaze kuba mritad ni vy'ukuri ubwo nyene cyo numva ubwo ati oya mugabo ubwo nyene cyo numva irindi jwi rimbwira ngo urihakanye Yesu cyafata ndapfuye cyo namuhamagara ndamubwira ati ivyo wumvise ni vy'ukuri. Yesu nashimwe. Bene data nitwashingira intahe Yesu Kristo mukuri ubushobozi bw'Imana buzotugwanirira buzoduha kurinduka. Naciye numva inkomezi nyinshi cyane muri jewe nca numva no mubwira vy'ukuri namubwira ati kera naragira ubwoba kera nari mfise ubwoba ariko mu vy'ukuri narakiriye Yesu Kristo kandi sinakiriye Yesu Kristo ngo kubera amaronko aya naya ariko nikugira ngo ushobore kuja mu ijuru. Yesu nashimwe. Reka rero hanyuma rero muri ico gihe baca batanga kungwanya barangwanya cyane ndabura n'abagenzi ariko Imana ikiramfasha nashishikaye kubakunda ishima inshuti n'abagenzi abo turirimbana muri korali ndagira abagenzi batandukanye. Yesu nashimwe. Hanyuma rero muri ico gihe papa carampamagaza bari badugije ibintu by'abadaimoni ibintu byo guterekera imizimu carampamagara ati ngwino ngaha ndavuga ati sinshobora namaze kwakira gakiza ngurabizi ngo nivyo vyagufashije kuko ushobora kwiga mu ishuri kuko ushobora kumenya ndavuga ati oya ni Kristo Yesu n'ubuntu nagiriwe n'Imana ngo kuko nkuko umuntu ashobora kuvugishwa na mpwemu niko n'abadaimoni ashobora kuvugisha umuntu ajavuga ati no mu ishuri ntuzomenya nta kintu nakimwe uzotora. None rero Imana ishimwe mu bana bo kwa Mutama nije nahejeje university jeje nyene. Imana ishimwe. Hanyuma rero muri ico gihe barangwanya cyane ariko acabaho ibintu by'amapane y'imiyaga nkuba nkabakorera nkagira ama installation bakambwira ati tugo amafaranga ngahe nkaba ati nta kibazo muri inshuti muri abagenzi nta ngorane. Ndatangura kuganya confiance kuri bo bukebuke kugeza n'ubu n'abagenzi kandi bene data baranshingiye intahe baraje no mu rubanza. Yesu nabishimigwe. Hanyuma y'ivyo rero nagira ndangize no gusoma ijambo ry'Imana. Dusome muri Yohana igice ca mbere ku murongo wa 12 ndasoma haravuga ngo abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana nibo bizeye izina ryiwe nibo batavyawe n'amaraso canke no kwifuza k'umuntu canke no kwifuza k'umugabo ariko bavyawe n'Imana. Niri jambo fise mu mutima twe twamaze kwakira Yesu Kristo twahindutse abana b'Imana ntitukiganzwa n'ibindi ariko twacitse abana b'Imana turabaraganwa na Kristo Yesu ntabwo batukwiye kugira ariko duhanga amaso mu ijuru twizigira Imana ishobora byose. Yesu nashimwe. None n'ubu ndacabasengera kandi Imana yaramfashije abo tuvukana bose baramaze kwakira gakiza na mama igihe yitavye Imana yamaze kwakira gakiza yaravuze ati je ni mwosha kunshira ku ivyo bintu by'indasago kuko namaze kwakira gakiza. None rero ni intahe nari mfise kusha kubashingira hari abamizirima benshi bifuza kwakira gakiza ariko babuze inkomezi zo kubivamo. Yesu nashimwe bafise ubuzimire budasanzwe
bizera yuko Imana yaremye abantu n'amajini kugira ngo ushobore kuyisenga, ariko twe twizera yuko Imana yashizeho abantu kugira ngo ushobore kuyambaza. Kandi bo bavuga bati wofu mugira n'akajini gatoyi kugira ngo azakarubwira ukuntu ushobora kuja gusenga. Yesu nadufashe, ariko twebwe mpemu wa Kristo niwe aba muri twebwe. Imana ibahezagire cyane. Turagushimiye mwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye kubw'ubuntu bwawe watugiriye. Mana ushobora kuduhezagira mu izina rya Yesu Kristo. Ushishikare Mana kudukomeza muri ino nzira y'umusaraba kugezaho Mana tuzohererwa ivyasezeranywe mu izina rya Yesu Kristo. Kandi n'abandi batarakumenya turabasengeye kugira ngo Mana ubagendere ubakize. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisavye, amen. Yesu abahezagire cyane.